Landry yarakoreye ibiganiro byinshi cyane muri Waka TV ku buryo yanahakomerekeye cyane gose umutima wiwe urasibangana ku buryo iyaba ari uwundi muntu uwo mwuga yari kuwuheba kubera ko ikintu abantu benshi badakunze kuvuga kandi birengagiza kandi kiboneka. Landry promoter nivyo yaradugijwe n'ikinyamakuru Waka TV nawe nyine aragira hashikanye ikinyamakuru Waka TV caramuramuye nivyo mu camake. Ariko kandi je kugira no munsi ndavuga nti Landry promoter ni ncungu y'ama TV online. Ndashobora gusaba ko mukoma machine ko ego ni ncungu y'ama TV online kubera ko yarafunzwe ashikamimba azira uwo mwuga. Bon, amaze gufungurwa hariho ibintu bimwe abantu bace batangura gutahura by'ama TV online. Kandi kijya nyene bamufungiye ngo yinjira mu nzu z'abantu atasavye uruhusha. Akiva mu mpimbi kiganiro ca mbere yakoze yaduze urupango rwabo kurundi ruhande. Sinzi kuvyibuka. Yaciye asimba urupango rw'umuririmbyi Sabi hari kuri Bonane. Okay, akiva mu gasho bijye nyene bamufungiye aca subira bikora. Yo baza ko abandi baca bari gucavuga ati garuka kandi tugusubizeyo turabona yuko nturakira neza ivyo twagushiriye hariya kugira ngo bikire. Ariko bace babitahura bacavuga ati niwo mwuga nuko nyene nakundi naco turi buhindura. Kuvuga ico gihe ikintu citwa umuvumburo nta mu presenter yabakeneye kumenyekana kuri ubutaka bw'u Burundi atakora ikintu citwa umuvumburo. Vyanyubatse yarambwira ati vuga uku gira uku ndibuka ko ico gice kiganiro ca mbere nyene cyazanye polemique zidasanzwe aho mbere umuririmbyi Roriro ambwira ko azongonga peti niki mu bana ndabwira ati AKES ibintu akakanya ntangu iganiro ca mbere Roriro ngo atanigonga atanifani urupita na adabu ngo AKES akambwira ati wewe imisi mike yagusa urabarandira promoter kandi bizogenda neza. Kandi sinatevye kuyibona ndibuka ko yacha mu telefona Brian ko na AKES ambwira ati urepeti ko wapi urudogo mu itani fanisha kipindi cyantangura kubona amaresite rero y'ivyimburwa byo nako ndarima. Ikindi naco nogenda mvuze ko ni vyinshi nitwo bivamwo gufungwa kugira ibiki nitwo bivamwo. Ariko hari ikintu muvumburo n'ikintu citwa kutananirwa. Muvumburo no kutananirwa. Ari umutipe yakorana na AKES Don yari directeur yitwa Edi. AKES Don ibintu byo gufata aba Silva akabagira donc ama star ama brain ama post yabitanga kuva kera. Hari umujama yitwa Edi we yaraciye ubwenge bwinshi ariko ni tete sana. Ndibuka ari umuntu wa mbere yambwiye nagitwaye kuvumbura Dramat na MB Data na ba Amiri nagiye kubavumbura muri MA production atamundi muntu umwe rwigera bikora ivyo bintu. Jenabali baradufata baradukubagura vyatera tubwiye dufute turafuta kwera ubwoba turabifuta kwera badufashe dushitse ku kazi. Nico kintu nkenga nazofa nibagiye kuruta ibindi bintu byose je byanshikiye. Atubwira ati ye murafuse dolari mwafuse dolari kwe. Atubwira ati amafaranga ya déplacement muyarihe mwakoresheje murafuse mwari gufuma mwiyaranje byo bwose ariko image zikaza. No twaje dutangura kumenya rero yuko gukora ikiganiro ibana ari quelque chose donc ari bwo buzima ahubwo ari byo byari bidutunze akana ari byo twatezwa kurondera murafuse dolari. Habaye gukomana gati ya mutama na jewe respect we yamayifise nk'umuvyeyi wanje. Ariko yanyigishije ikintu kivuga ati muri business ni kindi kintu uzi yuko ikintu cyose twokora cyo tuzanira ubufu tugikore. Narinze mva muri Waka TV akimbwira ati tufanye hivi tugira uku tubigira uku tubipanga uku tubikora uku tubipanga uku. Rero ni mwabibona mumenye yuko
jewe n'umuvyeyi wanje ndamwubaha kandi challenge zimwe zimwe ziri mu bizudukomeza zatumye duhagarara nka twebwe twarashobora no kuvuga ati mviriza rero sasa n'umunsi rero Landry wasubiye inyuma gatoya wasubiye inyuma nuri kuravugwa ngo utari kuravugwa rero hari umuntu yagusumbije ngaha tufanye aye sasa twicara muri studio plan twarekura content ivy'ama content imwe bimwita ngo bimukora no munsi twabikoze ivyakozwe byo gukubitwa ari navyo vyareze mwene wacu biki amagupanga gukrea vyose je narabiciyemwo ndi kumena mutamba kandi zose ni strategy ziwe nane zimwubahira ko afise no mu miri strategy amenyego ivyo turabizi rero candashiraho stat nandika yuko Kala TV kone abakozi koresha umwanya abayayibona mu gitondo ca kare yavuze yamaze gushika hano no mutipa ameze uku ni muremuri zose riri hariya ibindi birino nkimubona ikintu ca mbere nabonye naciye mvuga ati uwo mutipe rero afise kashe afise identite ni wa muntu byoroshe cyane kumwubakiriza uzina n'umwanya muto hari abantu benshi ngaha bazwi mugashika ashika ahantu ugasanga abantu baramuzi muga ntibamenye ko ari we haka barinde kwitegereza baca bamubaza ubwo we nturi ifbali ubwo nturi Alvin Gucci ko muntu mwengo mugomba gusa rero koresha umwanya nkimubona gusa ico nico kintu naciye namubona kuni wa muntu agishika gusa uko abantu baca bamenya ati ngo uyu muntu nakarashitse turamubona bamwicariye bikwiye genda hanaha uvuga ibi nibi mu kiganiro bigenda uku bisubira uku koresha umwanya yagenda gusa kuri teruko kenshi yajana na Silva Mengo agasha kubitwa acha mu journaliste wo mu Burundi akubitwa ku munsi kenshi ego ivyo onye bica biramwubaka kabisa kandi uko biriko twarabishimye kuko target yiwacu twarayishitseko twavuga duti dukene kugira umu presenter ariko aravugwa cyane ku ma réseaux sociaux yaraguru dustire mugakereke ifoto tukamubwira duti iyo mpuzu ntuyambara ambara wa mupira nyene uri kwingese yagenda ukunya akoresheje ikiganiro ukazobona bareko baramupibira ngo ariko umumenyesha makuru azomenya kwambara ryari nta mpuzu yababuze zo kwambara abantu turakeneye kubimenya ivyo bintu mugabo ni strategy zakazi nuko koresha umwana wanyene narahuye n'ibintu byinshi nubwo mwumva ngo twagira intuzenye ngo twaramubwira ati genda usotora urya muntu ni kenshi yamaza afise ibiguma koresha umwana ni kenshi yamaza yakomeretsa ariko ava amaraso ni kenshi cyane vraiment ni kenshi cyane ntivyatevye byajya baguma dukomesha amashi ariko muze mwame mwibuka yuko uno mugabo AKES Dan uno muntu AKES Dan abatamuzi bazobaza bamuzi ariko abamuciye mu minwe baramuzi najidora dukomana kimya nyene system nkuko urakomana naka ariko vraiment agenda zineza yuko niwe yambwiye ati bro nta mukuru yarigeza kunkubwira ati nkoresha ikiganiro vuguta kubita yani cyari cyo cyose mbwira jere nari nibazo ko nitwa kone kiganiro mengo ntsenangira AKES Dan ni mutape vuga ati man era insolite vuga nimba ariko savuga vuga ati bwa undi rero turi kuri micro akuna mukuba akuna mudoko tupige kazi sasa rero novuga neza yuko hari ahantu wa Kala TV yanshikanye yankuyiranshikana naho na jewe no banaragereje kwishikana reka ndababwira ikintu kimwe jewe muri wa Kala TV nsozera ukwezi kwa mbere narakoze video zigera ku gihumbi mu kwezi kwa mbere ko yari yambwiye ati ntuhembwa nkitangura ati ntuhembwa ni yesi ariko yarampembye kanampemba double y'amafaranga nari guhera ko ninatangura guhembwa ariko ku kwezi yarampembye na presence video igihumbi natangiye gukura muri wa Kala TV mfise ari iri kuri 68k abone mu kwezi kumwe yari igeze kuri 70k abone ivyo ni ibintu nibuka nafashe ndavuga ati ubutu reka ndabugese inshuti ndabubike buzombera kuko je narabona imigamba ari karambwira ivyo kugura imiduga nguyo ngaho
navuye uguzwe urumva ibintu vyo kuja mu Rwanda ibintu vyo kuja bijya nyene yabwira uyu nivyo yanteragira ati ibi bizogenda uko tuzogura amativi ngaha menshi ibintu nk'ivyo rero ivyo ni ibintu novuga yuko nibikiye ndavuga ati atukiki kintu uko buri gihe cyose umusinzi uko niyikoresha umwanya media yanje nta video igihumbi ndigera nkora hoya nta video igihumbi ndigera nkora kuri no ukoresha umwanya media ariko muri Waka TV mu kwezi kumwe gusa video igihumbi narazikoze mwararonse Ligo je nashatse rero kurandira ngo ngere kure n'umunsi twakoranije n'ibintu bitatu hari ikintu cyitwa anniversaire ya 4 ans Waka TV ikakora ni anniversaire y'imyaka 4 ikakora ababizi barabizi hanyuma kandi ino kwifurizanya umwaka mushasha mugari ikintu do special cyateguwe mu kino kibanza atanumwe nibaze yuko yoba kizi meme na jewe nacyonze mugari yo surprise yateguwe mu kino kibanza rero ni muri kano karyo nashimye yuko nohereza ijambo nyakubahwa CEO AKES Don aho twomwakirana n'amashi menshi mwamukoze cyane mudutize amashi yanyu tumwakire AKES Don kuri no jambo aguma dushikirize AKES Don karibu sana Ego tugira amahoro Ego Bon icambere je no shima kuvuga kwanza notangura kwanza kubashimira mwese muri hano Ego notangura kwanza kubanza kubashimira mwese umwe wese mu kwitanga kwiwe ko kuba yashoboye gushika muri iki kibanza ni benshi twashoboye guhamagara ariko bivanye nuko bari bafite utundi du programme ntibashoboye gushika ngaha anya rero nkuko Jesse yarahejeje kubivuga yavuze yuko no munsi hariho Waka TV kinyamakuru Waka TV gishoboye kuba gikwejije imyaka igera kuri 4 kiriko kirakora abantu bagikurikirana mu ncamake n'ivyo ariko kandi hakaba hariho na surprise twateguye nibaza yuko vyose tuza kubimenya mu kanya kari imbere turaza kugira ivyo tuvuze ariko kandi nkashima kuba noha ijambo imbere yuko nza muri biography gatonya ya Waka TV nkashima kuba noha ijambo usanzwe ari manager wa Waka TV mu kiringo nibaza yuko twakiriko kiraja mu myaka 2 muri uno mwanya ariko kandi binashobotse ndaza guha n'ijambo manager wiwanje mu bintu bijanye n'ivy'imiziki kwera nawe nyene narazi yuko Waka TV iri mu bintu byinshi vyatumye ntakora umuziki nkuko nategerezwa kuwukora imbere yuko mpanga staff ya Waka TV nkasaba rero yuko manager wa Waka TV yohaguruka ku mashi menshi ahagira icashikirije hama kugira ngo meze mbandanye biography ya Waka TV murakoze nibaze ko mumeze neza nibaze yuko nta bintu byinshi novuga icambere no kumushimira kuba yaho yadukoranyije ngaha nko kare karabivuga ati hariho surprise natwe ubwacu tutazi ari nayo mpamvu yashoboye kudukoranya ngaha nyamukuru ariko uyu mwanya nanje nibaza yuko novuga nti Waka TV iri mu ma TV ndiko ndaja nuba nkwije imyaka basi 3 ndayikorera nanje nzovuga ivyo nayibonyemwo cyane mvuga ivyo ntayibonyemwo hari benshi bayikoreyemwo nabo nyine ndabashimira benshi muri bo bashitse no ngaha nibaze yuko reka turindire ico kintu nyamukuru cyo bacateguwe ngaha kuko nanje ubwanje ntaco nzi je nibaza yuko murakoze Ego hama naje icambere mu manda baramutse kandi abashimiye bivuye ku mutima kubona muvukanyi yabatumiye mugaca mushika kare ikintu gishimishije abantu hama naje novuga byinshi kuvyerekeye AKES ariko gusa aya mezi angahe dukoranye na AKES n'umuntu
namaze kumubonamwe ivyumviro byinshi cyane je ndibaza kuvyerekeye TV sino bivuga ko byinshi kuko niwe afise umwanya wo kubidondagura vyose ariko gusa kuvyerekeye umuziki uyu mwaka kabisa tugiye kwaguruka natwebwe dukore hama nabonye ari abantu batanguranye na AKES ndibaza turi ngaha twese turi kumwe twese birashoboka tugerageza rero dushigikirane twese kugira turabe ko muvukanye AKES nawe nyene uba nk'abandi baririmbyi bo hanze y'igihugu dutera imbere murakoze cyane hama mukomeze dushigikirana ukunyene nkuko dusanze dushigikirana je ndibaza hari urukundo Imana iragaragara sawa sawa. Bo murakoze cyane hama kuba nashoboye kumuha ijambo manager wanje mu bintu bijanye na music ari nawe umudirector wanje ni kubera ko bavuga bati ikinyoni kigurutse kitavuze bacita icana ntivyari vyiza ko yaje ni ibintu nivyo adasanzwe arimwo ariko kandi nawe nyene bimuraba kubera ko je sanzwe ndabirimwo dusanzwe dukorana nawe rero ni naho mpamvu nashimye kumuha ijambo rero imbere yuko dushika kuri surprise tuba twateguye ku bwa Waka Live TV nipfuza guca gatonya kuri biography ya Waka Live TV kuva ibaho peut-être kugeza aho igeze uno muzi muraza kumbabarira sinza kuvuga amajambo menshi cyane kuko sinkeneye kubarambira ariko kandi uko biri kose ndaza kuvuga ibintu mbona yuko bikenewe binashobotse ndaza no guca ku mayange mu bigiye gukorwa muri yindi myaka iza cyane cyane dufatiye ku mwaka w'ibihumbi 2023 rero Waka Live TV mu bisanzwe Waka Live TV mu bisanzwe ugutangura kwa Waka Live TV muraza kumbabarira ivyo nza kuvuga bimwe abantu bashobora kuza kwakira ukundi kuntu baze kuntahura kuko sinkeneye kugira ico mbeshemwo canke ico ngomvye guhishamwo ndakeneye yuko nza kubivuga vyose uko bisanzwe biri jewe mu myaka iheze vy'ukuri naragize ikibazo gikomeye cyane c'abantu novuga ati nabantu bajejwe kumenyekanisha umuziki wo mu Burundi donc umuziki we wacu bimwe abaririmbyi benshi bamabirirwa baridoga bati ngo barambanira ngo ntibavuze indirimbo zanje ngo ndakora video ntibavuga na kimwe ngo ndagira ibi nibi ngo munca makengira ngo byinshi musanzwe mubizi kuko benshi ngaba batarabaririmbyi basanzwe bari muri entertainment mu bindi bisata bitandukanye rero aho onye niho najewe nafatiwe jewe rero cangerageza kwitandukanya naho bandi baririmbyi hari muri 2018 plutôt ndavuga nti uko biri kose nimba abamenyesha makuru ndabashira indirimbo zanje ariko bamwe nkaheruka ndazibashira gusa sinumva ico bazivuze ko nimba tugerageza gukreya amakuru hirya nino ariko ntitwumve yuko bayavuze ko uko biri kose natwe turashoye gukreya amakuru yiwacu canye tukaraba ukuntu dushoye kwivuza twenyene niyo ngingo naciye mfata naciye nitandukana n'abandi baririmbyi bidogera gusa iyo bari je naciye mpaguruka nshiraho ikinyamakuru mvuga nti iki kinyamakuru ndagishinze kubwo kuvuga amakuru ya AKES Dan yonyene aho niho haje icyumviro cyo gushinga Waka Live TV koko ku bantu bayikurikiranye ubwa mbere kuko ntiyitwa Waka Live TV duhiriwe tunahishije Landry promoter ari mu bantu novuga yuko bakoze amateka menshi muri Waka Live TV ari ngaha araza kubivuga yuko Waka Live TV siko yitwa ubwa mbere twaje kuyihindura Waka Live TV mu nyuma ariko rero amakuru yanje nivyo yaravugwa twari dufise n'amahirwe hari ikiganiro twari twaratanguje kuri radio Culture hamwe n'umunyamakuru Edison Ndayahoze rero ico kiganiro cakoregwa cyane muri studio yiwanje kubera ko twari twagiteguye ico kiganiro turi jewe Brian Smith benshi muramuzi ariko kandi twari turi kumwe na Edison hamwe na Jojo Paparazi abenshi muramuzi yahora akora kuri Bonesha FM hama rero ico kiganiro dushiramo umupaparazi
rero kuburi zamvo mba ntanguye kuronka umuntu wiwanje cyangwa ikiganiro nziti ikiganiro nzovugwamwo uko ashatse kuko bikorwa muri studio yiwanje ico ni cambere en plus mu ba createur bico kiganiro ndimwo edition yaranza cyane kuri studio yiwanje ngirageza kumwereka ibintu bimwe bimwe bro ifo bigenda uku ifo ibindi bikoguku ifo ko ibindi bikoguku ngira ngo nabantu bashowe kumutera intege mu bintu byo kugurura page no kwikorera ko cyane ndimwo nubwo hariho nabandi benshi rero nuko ariko ntivyashobotse kwico biganiro kibandanya inyuma yaho rero waciye atangura gukora muri Waka TV ititwa Waka TV aho ubwa mbere yitwa ATV iyo A rero akaba ari ya yindi itangura kuri AKES niyo A yatangura hakoreramwe umukobwa yitwa Sisi Sente abenshi ngabo baramuzi yakora amakuru kenshi cyane yakora amakuru y'igitwahiri ibintu by'amashowbiz mu nyuma tuca twinjizamwe mu paparazi twahaye aje aravuga amakuru amashowbiz mu kiganiro edition yakora kuri radio Culture bon aho rero tuca turayihindura Waka TV ica yitwa X News TV LANDRY aravyibuka vyose rero tuyise X News TV niho nagwa nongera ndagaruka ndavuga nti ariko rero uko biri kose jewe nubwo nashinze iki kinyamakuru cyo kugira kije kiravuga amakuru yanje hari abandi baririmbyi babaye muri bwa buzima na jewe nabayemwe bwo kutavugirizwa indirimbo bwo gutwara indirimbo ku mahadi ugaheruka gusa kubwira ati indirimbo ni nziza bigahereraho bari abandi pourquoi pas tuzoza turabaha amahigo kuri iki kinyamakuru nyene baje baracako bon nuko bica bitagurana niyo X News TV rero maze gutangurana na X News TV twace dutangwa kuza turakoresha abaririmbyi bamwe ibiganiro ariko uko twabikora kose byari ibiganiro byo kumviriza gusa atari ibiganiro byo kubona nkuko dusanzwe tubikora muri iyi minsi icitwa X News TV LANDRY yayikurikiranira hagufi kandi yaripfuza cyane kuza kugukoreraho ico gihe twakoresha cyane amapage nuko LANDRY mu nzira iyica nk'iyindi niho yinjira acazanana na mwene data umuvukanyi If Bali abenshi ntibazi ko If Bali asanzwe ari inshuti yiwanje hari ico dufana mu muryango rero If Bali basa nk'abinjiriye rimwe na LANDRY If Bali yarafise kamera vuga nti nuko aho rero ibintu biratangwa gukemuka If Bali niho amaze gushika byarangura kuzandaronka kamera mugabo cyatangwa kuza turakoresha kamera ya If Bali muri Waka TV LANDRY araja kuri microphone za Waka TV byinshi naragerageza kumwerekana wenyine ati bro ndibuka ubwambira ikiganiro ciwe ca mbere agiye kuri microphone ariko arakora yaranshavuje cyane kuko yari kwarajugumira afise n'ubwoba bwinshi ariko byarafashe inzira uko biri kose rero LANDRY yaje afise umwete udasanzwe kandi akunda igikorwa kubera ko ntiyaje kubitangurira kuri Waka TV yarasanzwe abikora gusa kuri Waka TV yaje gutangura gukora nk'umupresenter nuko mu nzira zo kumenyekanisha ikinyamakuru Waka TV jewe nk'umuntu yagiserukira canke nk'umuntu yari imbere kuri ico kinyamakuru naciye ngerageza kuza ndashiraho amakuru yo gutyoza abandi baririmbyi ndibuka ko ari kiganiro umengo LANDRY yakoze agenda kuvumbura umuririmbyi Lolilo bagakamera amanu zenye y'umufasha wa Lolilo ego hari ibiganiro byinshi byakozwe byo gutyoza abaririmbyi ariko mu byo tugiye gukorera ko mu mwaka uza gutangura gukorera ko ndifuza cyane yuko ikinyamakuru Waka TV nubu buke bwari busigaye peut-être bwo gutyoza abaririmbyi batazosubira kuhaba izo zose zari nzira zo kubwira ngo tumenyekanisha ikinyamakuru ciwacu kandi uko biri kose byarafashe inzira nkanagira ko nsaba imbabazi abo bishobora kuba byaracitaje bose kubera ko natwe twari ko turarondera ubufu LANDRY yarakoreye ibiganiro byinshi cyane muri Waka TV ku buryo yanahakomerekeye cyane gose umutima wiwe urasibangana ku buryo iyaba ari uwundi muntu uwo mwuga yari kuwuheba kubera ko ikintu abantu benshi
badakunze kuvuga kandi birengagiza kandi kiboneka. Landry promoter nivyo yaradugijwe n'ikinyamakuru wa Kalaye TV, nawe nyine aragira hashikanye ikinyamakuru wa Kalaye TV caramuramuye nivyo mu camake. Ariko kandi je kugira no munsi ndavuga nti Landry promoter ni incungu y'ama TV online. Ndashobora gusaba ko mukoma machine ko ego ni incungu y'ama TV online kubera ko yarafunzwe ashikamimba azira uwo mwuga. Bon, amaze gufungurwa hariho ibintu bimwe abantu bace batangura gutahura by'ama TV online, kandi kijya nyene bamufungiye ngo yinjira mu nzu z'abantu atasavye uruhusha. Akiva mu mpimbi ikiganiro ca mbere yakoze yaduze urupango rwabo ku rundi ruhande, sinzi kuvyibuka. Yaciye asimba urupango rw'umuririmbyi Sabi hari kuri Bonane. Okay, akiva mu gasho bijye nyene bamufungiye aca subira bikora. Yo baza ko abandi baca bari guca bavuga ati garuka kandi tugusubizeyo, turabona yuko nturakira neza ivyo twagushiriye hariya kugira ngo bikire. Ariko bace babitahura baca bavuga ati niwo mwuga nuko nyene nakundi naco turi buhindura. Kuvuga ico gihe ikintu citwa umuvumburo, nta mu presenter yabakeneye kumenyekana kuri ubutaka bw'u Burundi atakora ikintu citwa umuvumburo. Udakoze umuvumburo egale ke kumenyekana kuri wewe byaba ari ibintu bigoye. Umuvumburo ni ikintu cyamenyekanye cyane, cyatangwe namubwira Landry tuvumbure turapanga ikiganiro. Cyo iganiro Landry yaje kutuvumbura twebwe ariko arajugumira, kandi twamubwiye ati turahana hadusange. Umuvumburo wakurikiye yavumbuye Nice Sky, hamabira heza birabandanyuko kugera igihe aja mu mpimba. Baramututsa benshi ati ni bwabo mayibo bw'ababwana bwo mwibarabara buronka kamera na microphone bugaca buja imbere ya kamera ngo nubu journalist. Ariko uno munsi abo bavuga ivyo onye ntibashoye no kumwegera, arabasumvya level, abenshi arabasumvya uburyo, muca make nuko arabasumvya n'amazina kamera. Ivyo navyo nyene ni ivyo kumushimira kamera kubera ko yarakoze cyane gose. Muraza kumbabarira abantu muza kwibaza mu titire ko tuzira amashugwe Landry promoter nubwo yari kuba atari ngana ari kubivuga parce que ni biography ya Waka Live TV, kuko mu gihe yaba ari kwaca muri ivyo vyago na twebwe twaba turiko duca muri ivyo vyago na televiziyo nzima TV online yaba iriko iraca muri ivyo vyago. Ndibuka igihe Landry promoter afatwa bari bajanye na Yves Bali kubera ko janye nawe namaze kuvyikeka kuva kare gose, namaze kuvyikeka. Bwa mbere waramuhamagaye turajana turisigura baraturekura. Bwa kabiri waramuhamagana namubwiye ati Landry reka kugenda aho hantu, reka baje kukwironderera. Bati numva ubwoba no kuri kwa Mungu ntegerezwa kuja. Jere ko yanavyikese cyamvuga ati yarashoye kugendayo nawe nyine akigarukana. Ariko cyamvuga ati Landry we ncambwira Yves Bali muherekeze. Cena ranse kabisa kuko nari nzi neza yuko Landry afashwe turi kumwe najiwe sisigara. Ego ivyo nari ndabizi neza cyane yuko najiwe ntaza gusigara. Landry woragiye je nagiye sawa mwene data. Yves Bali nagwe herekeza araza kuduha amakuru. Wamengo byose rero nayibo nuko bajaye nayo ibanagiye numva erega baramufunze akuri kwa Mungu hambwiye ngo bamwereka ngo baratekereza rone bacha bamwambika abaminote bacha bamusora na Oleg birabaye birebi. Nico nge mwace mubona ibiganiro byinshi biriko biraca ku ma YouTube channel ati muri Oleg hamwe n'umunyamakuru Landry promoter barafashwe. Ni byinshi yaraguye muri toilette Landry promoter ariko akora ikiganiro. Ego peut-être benshi navyo bazi muga yaraguye muri toilette. Ego microphone yaciye yononekara. Merci cyane kunyibutsa. Microphone yaciye yononekara dushatangwa kuza turakoresha ama telefone. Ivyo byose zazane kuri Waka Live TV ntababikora ngaha.
byo gukoresha amatelefone kuri muri TV online nka microphone yaraguye muri apana ngo kugwayo bisanzwe no toilette iri mu mwanda mukuru na mutoya ubu ni business umwanda mukuru na mutoya sinzi ko mubiki bamukurayo if badi rero gafise ubwenge kamushira imbere ati genda nanje ndaje nuko nawe yashika gusa hiyo onye bigaca kamubana waga akabara rokotse rero mu ncamake nuko avant yuko nshobora kubandanya biography ya Waka TV reka tumuhe ijambo Landry promoter na wenyene ashobore kugira ico ashikirije hama meze mbandanye biography ya Waka TV ntiza gutema muraza kwihangana hama mu nyuma muze dufata umwanya wo kuryoherwa na twebwe turi ngaha turyoherererwa uwo munsi turi kumwe Landry karibu mu cubahiro cyawe amashi menshi baje ego murakoze cyane na mbere kwanza reka shimira Imana yo mu ijuru yasho gutuma no munsi tukiri bazima icya kabiri shimire muvyeyi wanje AKES Don cya gatatu nshimire mwe mwese mwaje kumushigikira ndi buvuye kudushigikira twese muri rusange jewe nagomba ndabasabe mu kigoro kanyu mukomera amashi brand ya Waka TV kubera ko nimba ndingana kuberayo mwongera mu mpera amashi imbesire cameraman Yves Bali kozo nawe ni nk'umuvyeyi wanje nawe kubera ko jewe namusanze muri Waka murakoze cyane mbabare kubagora hama nkuko AKES Don yabivuze jewe ndi imfura ya Waka Light narakoreye byinshi kandi byanyubatse gushikura umwanya nimba ndi Landry promoter ubushobozi bwa Waka TV ni bunini ya cyane kuruta ubushobozi bw'iwanje kubera ko ndibuka yuko ko nashikanye muri Waka TV n'umuntu bita Shakes gushikora umunsi nakiririmba ambwira ati hari umujama ciye ubwenge je no guhuza kandi yitwa AKES Don uramuzi ndabizi ngo gende muhure nawe arase projet y'ibintu by'amateleviziyo ico gihe yari muri baki Dan yari muri baki arashobora gutahura bivaye n'ubuyu wayo ufise ariko kandi jewe na AKES Dan ico gihe AKES yari hamwe ari semibira undi yari akabwa Waka undi yari semibira abana bavyibuka kera beef ya Sadina na AKES yari gishushe aho ico gihe mbere navyo gusa AKES Don yari ku ifoto ya Sadina aho amonyoye ku mutwe ico gihe ndavyibuka kera ico gihe bamaze gushika kwa AKES ndigwa ikinuye cyambere nyakije ico gihe imvura yaciyigwa hari ku mugoroba namusanze muri chambre yiwe abamo kuri Ave Mari ni muzore yambaye ndazibuka nice hasi kwitapi yararyamye n'ama dread yarafite ndayibuka yaciye aduha waka bia ikiri mu mushinga ikiri muri projet atarayirekura akinwa wenyene bwiyo ndavyibuka imvura ishiranagwa ariyo turi yo muri the shakes ahari vraiment mari muhezagire kubera ko sana bitakunze kabandanye umuziki AKES Don arambwira ati we ni wewe naka ni wewe na Landry sati kunuku jewe ariko biri kose jewe ndamusigurira ati jewe ibintu byanye nkuruku ijambo yambwiye ndagyibuka yambwiye ati uri nka laptop shasha iyo uguze machine shasha iyo uguze usanga atakintu na kimwe kirimo iyo uguze machine shasha usanga atakintu na kimwe kirimo ariko umaze kuyigura urayishiramo ama program urayinstall ama program ukayigira iki cyangwa uguze machine yakoze urayiformat bisigura ko yashize gusigura ati yanda gufute ndakubake gushasha donc ndakwistara ma dossier wanje ma dossier yiwe nayo yarayahi kunda kazi kumbura ubu mutananigwa ibindi byinshi donc izindi program muri jewe kora ko je nakora cha Facebook cyane ico gihe myaka cindagira Imana naho yanyemereye ariko ntivyigeze bikunda yuko ndonka umwanya mwiza nkuwo benshi muri mwebwe bari ngaha mwaronse vyoroshe kuja imbere y'amakamera hari umuhungu witwa Fifo guys yarafise talent iteye ubwoba gushikura umunsi ndemeza neza yuko atakicho nta talent namuruta
na AKES Don arabizi yitwa Fifo namusanze muri Waka kandi yaragerageza uburyo bwose kuninyora mugabo je nanje cyo nabaruta connaissance nabaruta ama connection je naracengetera kwa basabi bande n'abandi naracengetera narabaruta kumenya makuru ariko talasi nabaruta rero Imana nyene urabizi Imana ikorera mu bantu hari umundi yitwa yakoze ndibuka umunsi wa mbere mfata ifoto na B-Face ondofu nari fotoje gusa kuri twakoze na Kingorongoro tumusanze mu Kajaga bwa mujama yitwa nde Deko yitwa Deko niwe muntu yaciye afata niwe yatanga gufata kamera micro Deko uyu mujama arafata kamera jewe na micro undi ari kuri kamera yari bari je mugasene bwa ronki bakujyo kunyemerera nanje ko nshobora kuja imbere ya kamera mwakeze dana chavuga ati aravye kungenejewe niko ndanegura udukosa turi mu kiganiro niko ndavuga ati buya byari gukoguko naho byari gukoguko arabona yuko muri jewe umfite ivyo bintu ndabikeneye ndabishaka bindimwo arabona ko mfise ikintu muri jewe kandi atawundi umuntu ashobora kubikora ugiye ico kintu kimenyekana atariwe ashavuga ati rero wewe wo kumenga kubona ko mbona umenga urafise ibintu wobuzi ibintu by'abaririmbyi reka ndagushire muri showbiz wowe uzokora n'igiki wowe uzovuga bijya bintu abandi batavuga nk'ivyo nyene yavuze yuko twafashe kamera turagenda mu Nyakabiga ndavyuka twe kumena Fifo nyene turabunda ibana ndibuka ko na presentation ndibuka ko yayinamika ni Waka Light TV the best and the greatest from +257 Burundian color Burundian famous say respect say perfect ndavyibuka iyo yari presentation yambwira ati vuga bakunzi ba Waka Light TV ni LANDRY promoter ndabiruka kera ya ariko tu ni ibintu vyanyubatse yarambwira ati vuga uku gira uku ndibuka kico kiganiro ca mbere nyene cyazanye polemique zidasanzwe aho mbere umuririmbyi Roriro ambwira ko azongonga beti niki mubana ndabwira ati AKES ibintu akakanya ntangu iganiro ca mbere Roriro ngo atanigonga atanifani urupita na adabu ngo AKES akambwira ati wewe imisi mike yagusa urabarandiri promoter kandi bizogenda neza kandi sinatevye kuyibona ndibuka ko yacha mu telefona Brian ko na AKES ambwira ati urepeti ko wapi urudogo muitani fanisha kipindi cyantangura kubona amaresite rero y'ivyimburwa byo nako ndarima ikindi naco nogenda mvuze ko ni vyinshi nitwo bivamwo gufungwa kugira ibiki nitwo bivamwo ariko hari ikintu muvumburo n'ikintu citwa kutananirwa muvumburo no kutananirwa ari umutipe yakorana na AKES Don yari directeur yitwa Edi AKES Don ibintu byo gufata aba Silva akabagira donc ama brain akaba ama post yabitanga kuva kera hari umujama yitwa Edi we yaraciye ubwenge bwinshi ariko ni tete sana ndibuka ari umuntu wa mbere yambwiye nagitwaye kuvumbura Dromat na MB data na ba Amiri nagiye kubavumbura muri MA production atamundi muntu umwe bwigira bikora ivyo bintu Jenabali baradufata baradukubagura vyatera tubya dufute turafuta kwera ubwoba turabifuta kwa badufashe dushitse ku kazi nico kintu nkenga nazofa nibagiye kuruta ibindi bintu byose je byanshikiye atubwira ati ye murafusi dolari mwafuse dolari kwe atubwira ati amafaranga ya déplacement muyarihe mwakoresheje murafuse mwari gufuma mwiyaranje ubyo bwose ariko imaje zikaza no twashe dutangura kumenya rero yuko gukora ikiganiro ibana ari quelque chose donc ari bwo buzima ahubwo ari byo byari bidutunze akana ari byo twatezwa kurondera murafuse dolari haraba ni inama cyo gari ku mugoroba 18h baravyibuka turagira ni inama aravuga ati murafuse twiyeskiza ati twebere badufashe eske tungefanya nini twere gukora iki ko badufashe badufutisha ngo mwari kwemera mugashwana ariko iyo image mukayizana nta muntu afite dolari mwamaze kugira dépense AKES yarafise ibiharuro birenze ushobora de uwavuye nga wakoje amafaranga uragiye ushobora atacutaye ese uri umuntu munyabaki uri umutana niko
akantu rero ko gukrea rero ko zitigera tunanirwa cyo dutangura kwihangiro ryuko biguma biregarega bigorana bigira iki ko Waka Live TV itigera inanirwa ko Waka Live TV itigera inanirwa nimba Waka Live TV itigera inanirwa abayikoramo baca babaki abatananirwa baca batananirwa nanje cyamba umutananirwa ariko rero kubera kuja kuri kamera cyane jewe nasanga mvuze ati ndipfa mutani twigera tunanirwa sinigera nanirwa nina nini biranya affecta biranjamwo biranyonka bivuye ko nabivuga kenshi ko AKES yabishiramo kenshi iyumvemo ku mutana iyumvemo guti katakintu nakimwe gishobora kukunanira iyo wiyaranja ariko ico kintu nikikunanire biranyonka bija muri jewe rero ndaheza mbo mutananirwa ndibuka kigiye dupanga kuvumbura twe kumwe twicaye muri salo muri studio jewe bari Edina AKES twicaye ari kuntu twakora inama sinzi uko ubuka kibikora turakora akarenyo tukagira umuzingi buri muntu akavuga ibibazo vyiwe ubundi akavuga n'ivyumviro vyiwe akavuga n'ivyo azokora n'ivyo yifuza kuzokora cyo turamwe bitatu akaba ari byo dukorera ubu sinzi gake ubu ntavyagikora vraiment kuko yamaze kubikora mba ndabibona aba bose aba da Silva niba bakiri ngaha ku bintu je AKES yambwira yaranyemeza yuko yaracura no kunyemeza yuko mu mezi abiri tuba tugiye mu Rwanda tuba turi indege tuba mfite imiduga kandi nkumva ko mpambana nkumva ko neza kubikora neza kubironka kandi inzira nari ntangoye kujyango narabona neza yuko bya bintu bikunda siku sinamenya yuko sinari nzi yuko ari umuntu anzi basi je LANDRY promoter aziti ujyana ni LANDRY promoter ntavyo numva mbwa AKES mwabwira ati peti yangu ari umuntu je yambwiye wewe bugiye kurafata ari umuntu yanirefo nyambira ngo Baktia Freemax TV biya bose baradushishuye cyangwa twarabashishuye twashishuye abatanzania abanyarwanda baradushishura Baktia cavugana n'uyu nasha arambwira ati peti yangu wewe uko fresh uri mu nzira yo aho rero namaze kumva rero ko batanguye kumenya nanje SP ibana ntangura kuzana cyangwa ikartier mbona aba bose bagire bakoresha umwanya bari abantu banshigikira cyane bambwira ati ibana ureni peti yangu nabo bakumva none ko baryohewe muri quartier ko baravuga ko tuvukana kubera brand ndiko navuga ati bana aba nibo namenye yuko namenyekanye nabimenyera kuri aba ibana kaka nagiye hano usanga ko kuraba kaka nikasema ibana I'm the big brain ngabo mzee aranyedika aranshira kuri nivakine kubinini aranyedika ndahura n'ibibazo nkuko yagira bivuga ndafungwa ndavayo mbandanya kazi ndahura n'ibibazo bitandukanye mu kazi ndafungwa kandi arabizi ndafungwa kandi Imana irafasha arapambana ndavayo namaze gufungwa kabiri kubw'ibino kano kazi nyene kandi hindi muri Waka Live nyene ndakura Imana irahezagira arampezagira ndaheza ndasezera ikinyamakuru candeze aricyo Waka Live TV ariko kandi nagisezeye mu buryo bw'imikoranire ariko sinagisezeye ku mutima kuko kindi ku mutima kuko n'ikinyamakuru candeze kandi cyanyibarutse kameme ko ntibari kumenya leta bico kinyamakuru uko biri kose swati canke ivyo mwa mubona vyose ku mbuga nta kintu nkora jewe ntigishijwe nta beef nkreya ntigeze nigishwa nta kurinda mfise ntigeze nigishwa rero ni mwabona habaye gukomana gati ya mutama na jewe respect we amayifise nk'umuvyeyi wanje ariko yanyigishije ikintu kivuga ati muri business n'ikindi kintu uzi yuko ikintu cyose twokora cyo tuzanira ubufu tugikore narinze mva muri Waka Live TV akimpangira ambwira ati tufanye hivi tubigira uku tubipanga uku tubikora uku tubipanga uku rero ni mwabibona mumenye yuko jewe n'umuvyeyi wanje ndamwubaha kandi challenge zimwe ziri mu bizudukomeza rezatumye duhagarara nka twebwe twarashobora no kuvuga ati mviriza rero sasa no musi rero LANDRY wasubiye inyuma gatoya wasubiye inyuma muri kuravugwa ngo utari kuravugwa rero ari umuntu yagusumbije ngaha
tufanye aye sa twicara muri studio plan twarekura content ivyo ama content mwe bimwita ngo bimukora no munsi twabikoze ivyakozwe byo gukubitwa ari navyo vyareze mwene wacu biki gupanga gukrea vyose je narabiciyemwo ndi kumena mutamba kandi zose ni strategy ziwe nane zimwubahira ko afise no mu miri strategy amenyego ivyo turabizi rero jewe ico ndamushimira ko bwanje sino barandira ndashima kungira natigeza antererana ntigezana naho benshi babonye umenga gukomana ku mashati ariko n'umuntu yagumye anyitwararika peu importe ivyo mwabona ku mbuga twarakomana mugabo inbox yaranyandikira ati petit vip po fresh umeze neza akazi kagenda neza mze ibana je nabuza muri déplacement kweri muri Top TV je mbona umenga wapi birananiye bro birananiye kabisa franga ya ma déplacement nibiko birangora ngiri nibiko birangora baraka mu telefone ati muri Adobe kwa AKES niwe yigishije bari gukoresha Adobe bari mu bantu ba mbere dufise ngabo ma TV mu ba mbere kuri Adobe atawo muhenda kuri montage y'ibiganiro yaramweretse utuntu twinshi ukatigana kuri YouTube gushiramo ibiki byinshi uyu rero akantelefona akankurikirana mugabo kumbuga tugoma dukomana ibana dukomana kugira turondera gafu kwera yaranyumvisha ati turonse views tutapata hela tutakula tutaishi aranyigisha kari business turi muri business ibintu byo kumenyerana ngo dukundane ni bya private vyo wacu tugapanga mbe twanabitegura vyose tukapanga ati mugabo buhoro ntanagira hezagira bivanye nuko atigeza nyifuriza yuko atigeze yifuza ko nsubira inyuma yifuje ko nkomera mbari ntambara nyinshi yanteye yifuza nk'umusekare mugambi yutewe uradefenda kandi uri umudefenseur mwiza ntiwinjizwa rero ntagaze nk'umudefenseur kandi ndazi ko bimuryohera nkuko yabivuze ngo hari abandi bavuga ngo nikagaho kakavayo gafata dukamera bo bose nidushaka kwicarana nanje uno munsi aho bavugiye bijya nanje nshobora gufata micro nkabivuga nko kuri koresha umwanya mugabo ntabanzi koresha umwanya ejo hiwe nabishobora kuba ukonzi ngene vyambayeko no munsi ndumumenyesha makuru ku radio Black FM natanguye nitoa umuvuwayo uyu munsi ndumumenyesha makuru yavyize yabikurikiranye nkore mfise kinyamakuru ndi CEO wacu cyitwa Top TV ndetse ugo rugamba natanguje ndi kumwe na mugenzanje If Bali gushika no musika tukaba tukirukomeza nkaba nibaza neza yuko bivanye n'imbuto zatumye mbaho n'imbuto zavuyemo jewe kuko imbere yuko urubuto rumera haba hariho waruteye bivanye na sata canke ivyo yanyifuriza ko nzoba mu myaka iri imbere bimwe ndamaze kubishikako bindi ndamaze no kubirenza bimwe ariko hari bimwe ntarashikako ndizera neza yuko ejo canke hirya ejo nshobora kuzoba ndahandi hantu nanje ntazi kandi urumva mugenzi wa ndahandi hantu nanje ntazi sinzigera nibagira iciza canke neza AKES Don yankoreye kandi je n'ubu hari abantu bakivuga ngo Waka Light bivanye n'ukungene ari muri jewe kandi Waka Light iri muri jewe niyo mpamvu iyo mbonye bano basore ba AKES bakoresha microphone nabi cyangwa ko bitwara nabi mu kiganiro birambabaza kuko ndi mukuru wabo ubundi munsi namubwiye AKES nzoza n'inkoni nze mfata inkoni nze ndavutura nze ndakubita kuko shoko komera ikinyamakuru cyandeze microphone yandeze shora ko nikirakoreshwa nabi ndi nabi mubwiye ivyo ndi muhira hani muhira ndi home ndi fier kuba ndi ngaha niyo mpamvu nanje naje iyo nshaka sinari kuza kuko nayo nshakazi kenshi ariko navuze ati ntegerezwa kubane kuko ndi umwe mu bantu bafite ico batereye muri no rugendo rudasanzwe twagiraniye nake n'ubu tukaba tukiri kumwe kandi ndazi nayo ko bimushimisha iyo mpagaze imbere yiwe ndiko ndavuga makuru yiwe ndakunda iyo nkaje mu kiganiro wanje arakunda kundaba cyane nkabona ko yishimye nkabona karyohewe akavuga ati ndafise umuhungu bijya ariko arakora bwa n'umuhungu wanje abamisha bakamubwira ati wa muhungu wawe wa mupeti wawe Landry wa mupeti wawe genda ku muhungu aya nanje bikangiwe nawe bikamuryohera urumva niterambere rero nagomba jewe nta kindi norenzako tari kubashimira murakoze ku mwanya mwanantije
merci cyane urakoze cyane nyigurira ibyabo ntivyigeze bimenyekana ko je nafunze cyo narakibashimiye cyane gose mwarakoze cyane mwese aho muri twarapambanye na Silva twarakoze byinshi cyane byinshi kandi byinshi cyane vraiment Waka Live turayisubiza kuri plateau isubira kuba mu ma media ariko aravugwa kandi ariko arakora bien sûr birafata inzira singombwa ngene ndadodangura ivyo twagiye turakora ni naco gihe kubavyibuka Bell Chris yaciye aronkeraho true yo kumenyekanisha ya systeme yiwe kwambara ibintu bizimvye nuko rero inyuma yaho uwo mwaka uheze niho twaciye tuvuga duti reka rero twongereza abandi bantu muri Waka Live TV jewe meze ndabe yuko abantu ni bamara kuba bari stable cemva mu vya TV nigire mu vyo wanje vy'umuziki candashiraho stat nandika yuko Waka Live TV kone yabakozi koresha umwanya abayayibona mu gitondo ca kare yavuze yamaze gushika hano no mutipa ameze uku ni muri zo siriri hariya ibindi birino nkimubona ikintu ca mbere nabonye naciye mvuga ati uwo mutipe rero afise kashe afise identité ni wa muntu byoroshe cyane kumwubakiriza uzina numwanya muto hari abantu benshi ngaha bazwi mugashika ashika ahantu ugasanga abantu baramuzi muga ntibamenye ko ari we haka barinde kwitegereza baca bamubaza ubwo we nturi ifbali ubwo nturi Alvin Gucci ko muntu ngo mugomba gusa rero koresha umwanya nkimubona gusa ico nico kintu naciye namubona kuni wa muntu agishika gusuku abantu baca bamenya ati nguyu umuntu nakarashitse turamubona okay koresha umwanya yashitse ikiganiro ca mbere yakoze karaka voix off ibiganiro bibiri voix off ikiganiro kimwe cari ku bintu bijanye n'indirimbo ya Diamond na Deben umuririmbyi ngaho mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda cashotse gikubita views nyinshi cyane karaka kaganiro gatoka ka voix off gakubita views nyinshi cyane gose mu mwanya muto aca subira kandi akora ikindi kiganiro cibiziga vyo muri Kongo batwara ku mamoto bigendera ku mamoto donc ikiziga kugira ngo bakivane muri province imwe bakijana mu yindi province kugihamba bagitwara ku mamoto cigana unaco nyene kiraduga nuko rero koresha umwana dumaze gushika ngaha niho nivyo nyene ego hari igano twakoresheje cy'umuntu twakoresha hariho ama competition twakoresha yo gufungura rero umuntu yari yatsinze muri iyo competition bice birashika arapfa aritaba Imana naco nyine koresha umwanya aragikoreye ko voix off kubera ko urumva ko yari yitavye Imana naco nyine kiraduga cyane nuko tumaze rero kwimukira ngaha anye niho namubwira ati koresha umwanya ure turudukeneye kwandika izina kiwawe rije mu bantu sasa strategy tugira dukoreshe ni brother genda gukoresha ikiganiro umuntu mubuza amahoro mpaga gukubite nuko koresha umwanya nawe n'umwete wiwe wose n'ibiki vyose asaja kuri tere umuntu atanguye kumutabira ni famba samba famba mu restaurant bamusutse ku wibushushe nimbari uyu yamusutse ni mwengo ni famba yabugusutseko koresha umwanya ntiyakoma umukubise abantu benshi barabiraba ukazamva bareko baramuhanura koresha umwanya bazokwicira imbere ya kamera koresha umwanya genda hanaha uvuga ibi nibi mu kiganiro bigenda uku bisubira uku koresha umwanya yagenda gusa kuri teruko kenshi yajana na Silva umengo akasha kubitwa acha mu journaliste wo mu Burundi akubitwa ku munsi kenshi ego ivyo onye bica biramwubaka kabisa kandi uko biriko twarabishimye kuko target iwacu twarayishitseko twavuga duti dukene kugira umu presenter ariko aravugwa cyane ku ma réseaux sociaux yaraguru dustire mugakereka ifoto tukamubwira duti iyo mpuzu ntuyambara ambara wa mupira nyene uri ku ingese
yagenda ukunya akoresheje ikiganiro ukazobona bariko baramupibira ngo ariko umumenyesha makuru azomenya kwambara ryari nta mpuzu yababuze zo kwambara abantu turakeneye kubimenya ivyo bintu mugabo ni strategie z'akazi nuko koresha umwana wonyene arahuye n'ibintu byinshi nubwo mwumva ngo twagira intuzenye ngo twaramubwira ati genda usotora urya muntu ni kenshi yamaze afise ibiguma akoresha umwana ni kenshi yamaze yakomeretsa ariko ava amaraso ni kenshi cyane vraiment ni kenshi cyane ntivyatevye nawe wenyene y'amadosiye yo kumufunga baratangura ego ndanavuga yuko Benturo yigeze kugomba kumufungisha mbere yaje ni Benturo ni mutonyo wa Benturo bari bose nuno munsi ntibumvikana araza kuvyivugira nta kibazo ari mu bantu babuze nyina nuvuga yuko babuze aho baca canye babuze ifatiro ry'ivyo bintu kugira ngo bamufungishe koresha umwana ariko bavuga bati urucira mukaso rugahitana nyoko hagufungwa koresha umwanya haci yafungwa Benturo nye cayinjira mpimba ngira ngo mwese murabizi ntitwovuga ngo nitwe twabikoze ngo cyane turiko turavyishimira uno munsi mugabo ni cyakindi tuvuga duti muri entertainment ukeneye gutahura yuko ujya ariko akora ivyo nawe weje ushoboye gukora rero no wamushakira nawe menya ko nawe uri kurayishakira ni byinshi yaciyemwo sinogena ndabidondagura kandi byaratugira akamaro kanini cyane muri Waka TV yarashoye kugira byinshi yakoze muri Waka TV yarashoye nawe nyene kugira hagejeje Waka TV bien sûr Waka TV yaragije aho imugejeje ni nawe yazanye umwigeme Sauda benshi muramuzi Sauda nawe nyene sinza kumutebako nawe nyene ni kenshi cyane yagarukira muri parke koresha umwanya arabizi yagarukira muri parke hamwe nyene adekonye gusukuna imimba direct ariko Imana irakinga Sauda yarigeze no kumara igihe kirekire cyane yinyegeje ariko sivyo turimo muri uno mwanya reka ahubwo mijambo gato koresha umwanya nawe nyene nk'umuntu yagize vyinshi akorera muri Waka TV agira icashikirije muri gwa rukundo ndabizi yuko koresha umwanya ari abantu benshi gushika no munsi bazi biti nti koresha umwana AKES ni nkiko nakagomba ni benshi bahari bivanye na system yaviremwe muri Waka TV bica biba ngombwa ko Waka TV mukurikirana ati we rero ko uhagaritse akazi konti itarahera kurikiza ivy'urupapuro rusaba peut-être uwo mwanya akoresha umwanya arashoye kuba atantahuye yibajije peut-être no kumuvyonga ariko kuko biri kose kuva yaja gukorera kuri media yiwe hariho vyinsi nawe wenyene ubonye ariko arahura navyo ariko arabibona ariko arabitahura ariko arabona ati okay kandi bijya vyaramwigishije nawe natangura gushiramwe abandi bantu benshi azomenya amategeko agirako amategeko ashinga ku bw'akazi kiwe kubera nawe wenyene ubu vyinshi ariko aravyibone ego kuko ivyago vyinshi nahura navyo jewe narabimubwira sindi umuntu nakunda guhisha ikintu mbona yuko ataco kiza kwica ndakivuga mu bisanzwe mubwira kandi nakunda kumubwira ijambo si wenyene ni bose bakura muri Waka uzokugura media yawe nawe uzobibona iryo jambo ntawe ntaribwira mu bo muri Waka TV uzokugurura media yawe nawe uzobibona rero vyinshi aramaze kubibona uko biri kose ndazi uko ahari nawe afite amabanga menshi mu bintu vy'ama YouTube channel amaze kumenya ibintu vyinshi cyane ku buryo bimwe ashoboye kubitorera agacavuga ati bwa bundi w'abantu nubwo quelquefois nabona umengo ivyo bariko barakora sindabitahura neza ubu rero niho ndiko ndabitahura eka nabari muri Waka TV muri no mwanya benshi bazobibona mugare katumaze tumuhe ijambo koresha umwanya nawe nyene ku mashi menshi hamadoze tubandanye n'ivyo uno munsi kugira duheraheze okay kamanze ndabashimire cyane mwese muri iki kibanza nshimira cyane na AKES umuvyeyi wacu muri rusangi rero hari ama emotion kanaka yamfashe ariko arashikiriza biography ya Waka TV kuva ku ntango gushika kuri no mwanya mpaye
izi microphone ngo ngire icyo mvuze niyo mpamvu mvumenga ijwi sikirenga mu bisanzwe ino Waka TV mu bisanzwe n'ubuzima nubwo abantu benshi badashobora kubitahura neza mwumvise amwe mu mateka agize ino Waka TV kugeza igere kuri ino saha ahigeze mwumvise abantu bayiciyemwo akarorero ka hafi mukuru wacu ngaha ari ngaha yavyivugiye neza na neza mwumvise neza yuko ivyo yavuze ataho vyaje bitandukaniye n'ivyo umuvyeyi yashikirije rero jewe koresha umwanya novuga neza yuko nahuye dufate n'imashini nahuye n'imashini hakurya imashini ushiramo carte mémoire kaciraba ibiri muri mémoire vyose kacimenya ukungene ipanga amadosi je no kuri koresha umwanya narakora ikinyamakuru ngaha mu Burundi ariko sinari bwabone neza yuko ibi bintu gufata microphone icari cyo bisigura ariko maze gushika nkuko yabivuze muri Waka TV mbonye stati namuzindukiye inyomvyi namuzindukiye akiri kare cyane mu buhinyuza aho novuga neza yuko hari tariki zibiri z'ukwezi kwa mbere tadoje bonane ni muri ibi bihe nyene muca mumva yuko ari ibi bihe nyene rero maze kumwegera yarambwiye ati wowe burya nituguzanye ngakubwira uzokore ngo imbere ya kamera mu gihe nari mfise inyota yo kuja imbere ya kamera nari nkene kuja imbere ya kamera ko navuga ati hajya hano uwo hantereka ashi obora ni we mutu ariko ewana ibigende neza ko nari nzi neza yuko ico kinyamakuru utagifise naseko cyo kubera mu buzima babimbwire na Silva ati sawa ntaco ndakora bwa buntu bavuga abantu bapfuye ari wa mpinkura ati korera kuri ibi akanambwira yambwiye point statut yo gukora voice off ubu hari abantu bakora voix off batazi icari cyo voix off ariko AKES yarambwiye ati koresha umwanya voix off ifite ibice bitatu ivyo bice bitatu maze kubigendera tayari hari akantu yambwiye utangurirako agahabura kameze nka titre wa muntu yari kumuhigano ryo gufungura arapfuye pwe kacutekereza akadanje kwacubandanya rero igice icatumya yitaba Imana kwaca wibutsa abantu ico yarari yambwiye ibice vraiment ndavuga ati ibi nivyo kabisa rero umunsi wa mbere ngimbere ya kamera yantwaye mu kumusaga mu Babylon mu batipe utava yura amahoro ugiyeyo aca arampenda bimwe ba Silva bamukorera baba kameramani bakorera aca arabingirira tisogeye candagenda nkubitwa umugere dusohogwa nk'imbwa Engesema bajama sasa kini kiganiro aho bajamani bakomufita turasohoka ariko abajama baravuga ati no mutipe nubwo batugize kujya yaguma yegeye niyo baca bicara bamubwira ati we rero tuguhindurira strategy ko yaciye abona directement ico je akwiye kunkorera cyavuga ati handaronse point niho yaciye atangura rero kubuza arambwira ati umuntu wese muzohura mu kiganiro uzomusatire mpaka gukozeko uzomusatire mpaka gukozeko niho naciye ntangura kurema utuntu tuduteme two gucokozanya ni nato tuntu twatumye famba nkubita famba ntiyari bwankubita ntiyashaka kunkubita ariko ubuteme nazandazana bwo kumucokoza ko navuga ati mjama kure ni kibeba kipindi abakunipiga ewa ntitwemera ni bibi aca ni chokozi hapa reka ngumira hanyene mpaka koresha umwanya gakubitwa nateuka nkahinyagara nkakunguka impuzu zigatabuka nkasha ibintu byinshi kumbwira ati sasa mzee tutendelea hivi ati mbe uno musi ukora ibiganiro bingahe ndamubwiye ko nakomeretse ambwira ati mbe uno musi ufise ibiganiro bingahe kaca yigira mu cyumba simuje amatwo mukije urumva ivyo vyose yabikora mu kunyereka neza yuko tutaje kwanika amenyunga ko ijambo kenshi yakunda kuvuga
yavuga ati kuki dushaka kuyorohereza muri ubuzima bo byinshi sinorinda kubivuga ariko nivyo mwamenye ko ivyo bintu kandi mumenye neza yuko jewe nta muntu numwe twapanga ngo muze kunkubita ahubwo nije namusomboreza kugira ankubite nshikane itegeko Landry yabivuze neza ati yarababwiye ati unapoteza hela cyo naje arabimbwira vrematika shaka kugenda hano niyo mpamvu nigeze kuja kubavumbura ndababura aba ndakore haje nyina ati we murabona byagenze uko byage kuko iyo ntaho uko nyene vuga ati ivyo sivyo urumva rero musanzwe ya AKES novuga neza yuko ari umuntu afise vyinshi mu mutwe wiwe kandi ni muto burya ni mumubona uko yaracari muto mu myaka ariko afise vision nyinshi kandi arazi kurema umuntu arazi guhindurira umuntu ubuzima rero je nkakoresha umwanya ikintu nokora mu buzima bwanje je nzokwama ndamwibuka kuko ndazi neza yuko ari we yatumye mwe mumenya abenshi barambona ariko behind muri jewe yari AKES yarandi mu je cari nk'ikibiribiri ariko jewe wari karakora yari AKES kuko naragerageje kumwonka bikwiye kuko yarakunda kumpanura gose twakunda kwicara kuri aka kantu ako twarakunda kwicarako mbere yo gutaha narataha ntevye cyane ari karampanura ibintu vyinshi cyane amabwa twaciyemwe ni menshi ntitwagaruka ko murayazi mwarayabonye ariko uko biri kose ino Waka TV nimbi kwije imyaka 4 ino Waka TV vraiment yarajugumije abantu benshi bihagije abantu benshi bibaza yuko imaze imyaka 200 na jewe ndatangaye kumva ari imyaka 4 cinari nzi yuko ari imyaka nka 10 ninga kuko ingene yavuzwe gose wamengo ni minsi myinshi cyane urumva kandi AKES yari umuntu kuburindwi yavuga ati kaka wabona ko wamanutse yarabimbwira ati bro urabona ko wakorotse ngavuga ati kandi ntiyarenza ko ibindi wacumenye icyo ukora kuko mwaca mwicara na Silva staff mukicara ngavuga ati dukora uku tugende tugira uku bikaca bigenda neza rero reka ndamushimire cyane Jesse shobora kubabwira ngo mukomera amashi kuko arabo yakoma nk'indyajya baguma dukomesha amashi ariko muze mwame mwibuka yuko uno mugabo AKES uno muntu AKES abatamuzi bazobaza bamuzi ariko abamuciye mu minwe baramuzi najidora dukomana kimya nyene system nkuko urakomana naka ariko vraiment agenda zineza yuko niwe yambwiye ati bro nta mukuru yarigeza kunkubwira ati nkoresha ikiganiro vuguta kubita yani cyari cyo cyose mbwira jere nari nibazo ko nitwakona ikiganiro mengo ntsenangira AKES ni mutape vuga ati man era insolite vuga nimba ariko savuga vuga ati bwa undi rero turi kuri micro akuna mukuba akuna mudogo dupige kazi sasa rero novuga neza yuko hari ahantu Waka TV yanshikanye yankuyiranshikana naho na jewe no banaragereje kwishikana reka ndababwira ikintu kimwe jewe muri Waka TV nsozera ukwezi kwa mbere narakoze video zigera ku gihumbi mu kwezi kwa mbere ko yari yambwiye ati nuhembwa nkitangura ati nuhembwa ni yese ariko yarampemvye kanampemba double y'amafaranga nari guhera ko ninatangura guhembwa ariko kukwezi yarampemvye na presence video igihombe natangiye gukura muri Waka TV mfise ari iri kuri 68k abone mu kwezi kumwe yari igeze kuri 70k abone ivyo ni ibintu nibuka nafashe ndavuga ati ubutu reka ndabugese inshuti ndabubike buzombera kuko je narabona imigamba ari karambwira ivyo kugura imiduga nguyo ngaho navuye uguzwe urumva ibintu vyo kuja mu Rwanda ibintu vyo kuja bijya nyene yabwira uyu nivyo yanteragira mwati ibi bizogenda uko tuzogura ama TV ngaha menshi ibintu nk'ivyo rero ivyo ni ibintu novuga yuko nibike ndavuga ati atukiki kintu buri gihe cyose umusinzi uko niyikoresha umwanya media yanje nta video igihumbi ndigera nkora hoya nta video igihumbi ndigera nkora kuri no ukoresha umwanya media ariko muri Waka TV mu kwezi kumwe gusa video igihumbi narazikoze yego kwakora ibiganiro hamwe mvuga ati ujamani kifaro ni muzima hanu ibiki urumva rero
reka ndamusubize izimbunda abandanya tubwira turabe yuko abafite ama emotion nkanje Amaso ziyoza kugira bigende neza murakoze cyane yego ibyo birazwi cyane gose bon merci beaucoup koresha umwanya urakoze cyane mu bisanzwe hari ikintu gimwe nagomba gusinyala koresha umwanya ku bantu peut-être bataramumenya neza n'umuntu uri kwaraba ikiganiro cyo udashoboye kurambirwa kubera afise amajambo atwenza afise amajambo atwenza cyane ni naho hantu nariko ndaba ikiganiro yari yakoze wenyene nza numva muri ico kiganiro avuze ati ngo abakunzi wa Live TV afise yo kuntu acaraba kamera najyaza urugiye ukazomba ati ngo ubu rero ngo abakunzi wa Live TV ngo tugira tujye show aho kandi akumvise ngo tugira tujye show cyo nagasubiza inyuma nakumviriza ngo tugira tujye show cyari kiganiro yari yafashe umuhungu ariko avanga umugore wiwe kandi ubunye umuhungu yarahukanye n'umugore yamajana ibirego iminsi yose ngaha ngo nimwe mwatumye nahukana n'umugore wanjye rero maze kumva ukajambo tugira tujye show navuga ati aka kana kaanye ni inyenyeri cyane kandika muri ico kiganiro nyene cyane ntanguriza tujye show nuko ico kintu tujye show gica kiba populaire ntangwa kucumva abantu batandukanye